tugiye Kristo nashimye ko wampaye ijambo ngaha jewe mpagaze ngaha ngomba gushinga intare bikomeye rwose kubera abandi bavuze yuko ababa aribo bari barwaye n'icyo ntirwaye je nararwaye icyo bita nerve sciatique irankomesha n'ukuri gushika hamwe bikibuga cy'umunsi ntashobora no kuja hanze ntashobora no kuja namwe no gusenga nari nararevye ndi uwo mu gitanda hanyuma rero ingene vyagenze je nari nagiye kwivuza ndagenda mu bakoreye ndagenda mu baneroge bose bakama bariko baramba imiti bakagira gute ama massage byose nta namwe ntagiye ndabona nyene je ko niheruye hanyuma ndagenda muri abo bakoreye barangirira iyo massage hafi ngirango nk'amezi 3 birananirana ndavuga nti ndagiye kuryama ndaryama nyene urumva rezima nyene ubutukutuku bwari bukigenda nyene naragiye nubwo butukutuku nama ndiko ndagenda imisi yose hanyuma rero umunsi umwe sinzi nyene ninginze umuntu arashikana kw'isengero ashikanye kw'isengero ndumva misa ni gatolika jewe hanyuma rero ndataha nandara biranka ko nshika amantu umuntu ngenda ndonderera itagisi agenda aranzanira itagisi iyo tagisi ngeze mu nzira nja muhura n'umumama umwe twiganye mu mwaka w'indwi kera urabona n'imyaka amaze simiki tuhurira hehe ahantu ku isoko nari njiye ngo ngiye kuraba utwo nosoma ntaha namuhira hanyuma arambwira ati mbeko wahindanye gasha nitwa Jane Jane ko wahindanye usigaye umeze nabi wafutanye byagenze gute Jenja ndamubwira ni nukuri ngaha sindi umuntu bisindi umuntu nje ndabwira nyatagisi nini wigire Jenja ndicarana n'uwo muntu twicara ahantu batandatse indore turegamira ndasaba gatebe uwo mudamu ba muri abo batandaza aramba acarambira ati none gajaje nguje no kurangira umuti wowe wemera ati mugabo rero nawe ndakubwira ati je sindi muri ibyo ati jewe no kurangira umuntu gusa atashobora kugufasha ataguha uwo muti hanyuma ntumutumeze gute ngo cyangwa numva bavuga ngo n'umuti wa S-Factor wa S-Factor cyangwa gituna naryumvise hari umuntu yigeze kurimbwira mugabo numva umenga sinzi sinabyakiriye kuko yambwiye ngo n'amahera menshi mugabo yambwira ayo mahera menshi hanyuma rero uwo mama nyine arambwira ati jewe rero ndakurangira umuntu asanzwe abizi neza yari mukuru we sindamutera n'ukuri kuko yanguye kure umudamu yitwa Leocadia Gasage sinzi ko yashoboye gushika ngaha kuko ari mu Kayanza sinzi ko yashoboye kuza n'ukuri Imana imuhezagire bena mukuru gupfa nari narapfuye byarahetse hanyuma Gasage nyine urumva mukuru baramumbwira nicyo gihe nyine naramubwiranye naho twicaranye ngandi uca muri massage saa 8 umugabo rero tuvugiye buke ngo ndamukuronderera ngo mugabo ngo jengira ngende nyine urumva ngo ntahe muhira ngo hanyuma nawe uraheza ngo ibisigaye ngo mwimenyanire ngo ndaguhinde nimero zawe za telefone sinarinze no kumurondera naje numva Gasage telefone ngeze kuri wa Karede mvuye muri massage aho rero muri iyo massage nari mvuye mu nagenda gute sinokubwira sinashobora kudugana hanyuma rero nari nicaye hahande abapasiteri abanuze abagwayi bicara rya muri wa Karede nyine hanyuma arambwira ati jesha ndashitse Bujumbura ntunzi nanje sindakuzi none tumenyana gute ije uramenya nicaye ngaha abagwayi kuri wa Karede barindirira ngoya ntoya nivyo nivyo ntibikwiye nireka basi ndaguha adresse yo muhira hanyuma ndamuha adresse yo muhira ndamungagara mu quartier ya mbere hanyuma rero shitse muhira nafashe tagisi nza mbona arasanze ubwo nyene yaciye abanguka aricara arasigurira neza S-Factor muganda mubwira ni wekaye nimukamba nicewe nico ntabara gusa ati mugabo rero ati biragoye ariko nabo bigoye womenya amafaranga natanze kubakoreye naratanze plus de 3 millions jewe ndiko ndivuza ariko ntacapfuye
umugabo none amagara asumba amajana. None wumva ibyo hari icyo bivuze nayo mafaranga naho nzokurana nyene bwire nkumera amasha bagenzi kugira bamvure nimba ari umutuvu aca rero abisigurira bukeye mu gatondo twaciye tuzinduka tugenda ndaca ahantu ndarondera udufaranga nari mfise duca tuja ngaho muri Swisderme nyene dushitseyo nyene baransigurira nyene turi kumwe na Leocadia barandekerera imiti ndagenda rero ndangura kuja kuri Kirere. Umunsi wa mbere naguze impaki 6. Izo 6 ndagenda ndazinywa zirahera ziheze numva sinyize acarambwira ati kuraje ati bizoza ntego mereka ndasubira ndarondera yandi maye ndagura zindi 6 zibaye 12 nukuri nkumva nyene buke muganga ashobora guhaguruka ico gihe narashobora kuja no mu misa buke mugabo bikanira iyo ndoye mugabo bigateba birakunda. Hanyuma ndavuga nti none gasha ko mahera agiye kubamesha ati ntaco ati kuraje mugabo rero iciza ca Swisderme jewe nayishimiye nukuri ikire novuga kirigira gatatu naciye nsanga amafaranga ntanze makeyi njanongereza natanze makeyi ku miti niyo nategerezwa kugura kuko baciye bamba nyene bibaruye nyene purusa yawo njasanga ntanze make gose numva rero agatima ko kuyikunda kabaye kenshi cyane ndayikunda cyane gusa nukuri sindababesha hamagaze ngaha ndakunda Swisderme gushika kanagira ngo naranyutswe nayo Yesu Fagito nta muntu ntagenda ndayibwira n'uruyoya ndarubwira nuko rudashobora kumva ndahandi ndayivuga hose kandi nzogwama ndayishingira intara. Hanyuma rero umva ndasubira ndagura izindi zigira 3 ndakura kirigira 3 bashaka ngo ncambinaga y'umukecuru rero umva ndagenda narashingiye intahe kandi sinabashingira intahe jewe hariho abantu twari dusangiye ubutumwa ku isengero nibo bambwira bati nukuri cyane tubwire uwakuvuye ntiwamvuye mwe muramuzi ni kuri Swisderme ni muze ni hamuze karibu nubwo bumuga bwose mufise ngaho nukubera ni mwe mubwitera shika mwese muze hanyuma ndi hari umuti witwa S-Fagito niyo S-Fagito narayinyoye nukuri mwera ngo nivyo kuri barakuvuye murazi jani nyene yagenda aracumbagira ngo yari yarapfuye sigaye atarishobora no kuja mu kwinjira mu nzu. Hanyuma rero urumva ndari ndashimye nukuri ubundi naga naho wambira uti simba hariya komeye bose ntagira ubutinya habuze atari washatse kwiyanka nyene wenyene yego uburyo bw'umure bwawe ariko naho bugoye amagara asumba amajana ayo mafaranga ntacyo yari kumarira mugabo narasubiye mu buzima bwanje ubu ndakora ibikorwa kuri kwamye jewe ndashobora kuva muhira nkaduga hariya iwabo w'abantu n'amaguru nkagaruka nkagenda kwa Siyoni ngasubira nkagaruka nta kintu na kimwe rero ndashimiye cyane umuntu yazanye iyo Yesu-Fagito ngamuguru yaragize neza Imana ibahezagire Imana ibarundi imigisha Imana ibongere bakomeze ko mwarakoze ibikorwa ciza cyane tugire